iri rempli kubaha Imana. Umurongo wa 22 Yesu avyumvise aramubwira ati no nanone uhagije kimwe, il te manque une chose. Haleluya. Ahari ikintu uhagije. Shora ivyo ufise vyose ugabire aboro, niho uzogira itunga mu ijuru, utekuze umurikire. Uyu musore cyane uyu mugabo araza atubwira ngo umukuru w'isinagogi ashitse abwira Yesu nokora iki, kuko abajije Yesu ico yokora, Yesu acamubwira ico yokora. Araza aramubwira ngo nokora iki, Yesu acaramubwira ati ntusambane, ntiwibe, ntiwice n'ibindi. Hama wa musore acaravuga ngo wa mugabo aravuga ati ivyo vyose nabikurikije, mbere uhereye nkiri umwana mutoyi ivyo vyose naravyubashe. Yesu acaramubwira ati hari kimwe uhagije, hari ico ubuze. Nubwo umenye ivyo vyose warabikurikije, nubwo umenye ivyo vyose warabikoze, il te manque une chose. Chaque fois iyo wegereye Imana avec la fierté y'ico wakoze, imisi yose yama kwereka ico uhagije. Bwana sifuwe sana. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo acamubwira ngo genda ushore ivyo ufise vyose hama uze umurikire. Yesu igihe yamubwira amabwirizo yubaha, ijambo ry'Imana riratwenza, kuko Yesu ntiyahereye ku ibwirizo rya mbere, yahereye mu kujya kane cyangwa kujya gatanu. Aravuga nk'amabwirizo yose yahereye kujya gatatu, kujya kane, kujya gatanu n'ibindi, ariko asimba irya mbere. Haleluya. Arasimba irya mbere ntiyarimubwira, acamubwira ati ugende ntukore ibi ntukore ibi, ati ivyo vyose naravyubahirije kuva mu buto bwanjye. Yesu acamubwira ati hari ico ubuze, ico ubuze ni irya mbere. Warakurikije yakurikira irya mbere, ariko irya mbere ryarakunaniye. Irya mbere rivuga iki? Ukunda Imana n'umutima wawe wose, kandi gukunda Imana vyasigura ngo ntihagire n'ikindi uyigereranya. Ntusenge Imana, ntusenge mamoni, Imana y'amahera. Aramubwira ati Imana y'amahera yisiga iruhande, maze ukurikire Imana yawe gusa. Wa muhungu biramunanira. Haleluya. Muti amen. Imisi yose twama tubaza nikiki twokora, nikiki nokora kugira ngo mpimbare Imana. Turaza kubona ijambo ry'Imana ritubwira, ariko nagomba kukubwira ico kibazo sigishasha. Reka tuje muri Yohana ikigabane cya 6 umurongo wa 28 na 29. Yohana ikigabane cya 6. Uyafotora zarambwira mfata ipose. Amen. Ni haraguye icugira. Amen. Dusoma umurongo wa 28 na 29. Baramubaza bati tugire dute kugira ngo dukore ibikorwa by'Imana. Urumva ngaha bagarukanye cya kibazo, ni iki twokora kugira ngo dukore imirimo y'Imana, ni iki twokora kugira ngo duhimbare Imana. Yesu arabishura ati igikorwa cy'Imana babaje ibikorwa bingana. Reka dusubire ngo kumbure mwasoma. Baramubaza bati tugire dute ngo dukore ibikorwa by'Imana. Ku murongo wa 29 turabica Yesu abishura. Yesu arabishura ati igikorwa cy'Imana ngiki. Babajije ibikorwa by'Imana, abishuye igikorwa cy'Imana. Haleluya. Igikorwa cy'Imana ngiki, reka tumve ico gikorwa, nuko mwizera uwo yatumye point. Bwana sifuwe sana. Abantu kenshi bari muri ivyo, niki kinokora. Kenshi ugasanga ukekura mu mukozi w'Imana niki kinokora, ugasanga araguhaye point 1, point 2, 3, 4, 5. Nagomba kuko hari umuntu yigeze kuntelefona arambwira ngo Olivier, ngo woba ngufise ngo yasende, ngo ya 5, ngo yasende twigera kwiga ngo les 5 étapes de la réussite. Arambwira ngo Olivier, ngo ya kabiri nayibagiye, nico gituma itarakunda. Yiniza usubira ndayumve deuxième étape ndayibuke. Ariko Yesu aravuga igikorwa niki, c'est pas en plusieurs étapes. Ijambo rye ni mwizera uwo yatumye point. Bwana sifuwe sana. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Igihe haje missionnaire karatwigisha, turabona mukuru w'umwana w'icangazi yari muri iyo systeme. Igihe yaza agasanga ngo hariko haba imbisi mikuru, ibintu ngo vyari biryoshe bene data, ngo hari umunezero ntangere, ngo bari baryohewe mu rugezo
umunezero udasanzwe, ibintu bimeze neza, bariko baratamba, bariko barahimbaza. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo ku buryo yabumviye kure bariko baratamba, se yari yaratumiye abantu benshi bariko baratamba. Bwana asifiwe sana. Hama ngo yumva batamba, yumva bahimbaza, yumva baririmba, hama ngo ntiyashobora kwegera. Aca arahamagara umukozi aramubwira ati mbega nibiki vyabaye? Aca amubwira ati ndi wa mutoyi wawe kuko yari yarapfuye none yazutse, so yahisemo kugira umunsi mukuru. Aca arashavura. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo yanka kwinjira. Hama ngo aca atumako se avyumvise arasohoka, araza ati mwana wanje kutinjiye. Aramubwira ati papa, jewe narakubashe, sinabaye nka kiriya gitoyi canje. Mbere ntiyamwise gitoyi canje, yavuze ngo sinabaye nk'urya muhungu wawe. Mu yandi majambo ntaco tugipfana. Sinabaye nk'urya muhungu wawe yafashe ivyawe akaja kuvyonona mu bamaraye n'ibindi, ariko je narakubashe, nakoze ivyo noshobora vyose. Ati mugabo ntiwigeze umbagira n'agasuguru ngo nicare musangire n'abagenzi ngo turye ngo turyoherwe. Narakoze, hari ivyo nakoze, narakoze ibi. Saramuraba aramubwira ati mwananje, ivyo mfise vyose ni rwawe, ntukwiriye kubanza gukora kugira urye. Ubishatse urarya imbere yo gukora, ubishatse ukajya uhejeje gukora, ariko ukurya kwawe ntiguhwanye n'ico wakoze. Haleluya, amen. Hari abantu muri eglise dufise iyo mentalite. Hari abantu twicaye ngaho tumeze ukonye, ugasanga turi mu vyiyumviro tumva ngo ibi bintu ngo Imana izobikora kuko nanje hari ico nabanje gukora. Kenshi nico gituma tumva ubutumwa ngo gira ico ukoze ngo kugira ngo Imana igire ico ikora. Haleluya, ngo gira ico ukoze kugira uhoraho agira ico akoze. Haleluya, umuntu yavyumva ngo amen. Oya, ubutumwa bwiza nubu kuko hari ico yakoze, hari ico ngira nkore. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Si utangura gukora, ariko niwe yatanguye gukora. Bwana asifiwe sana. Imana ishimwe cyane. Urumva nuko tudafise umwanya ngo dusubiremo n'ivyo tubize n'ibiki n'ibintu biguma bigaruka. Ijambo ry'Imana ryaratweretse cyo nk'uko twariko turasoma, ntaco wokora gucungure ubuzima bwawe. Haleluya. Reka tuje ku nkuru gatoyi ya Mariya na Marita. Reka tuzingure Bibiliya dusome muri Luka kigabane c'icumi. Ashika mu mihana, umugore yitwa Marita aramwakira, amukishikiza mu nzu yiwe. Uwo yari afise mwene nyina yitwa Mariya, yicara imbere y'ibirenge vy'umwami Yesu yumva ijambo ryiwe. Ariko Marita ahagarika umutima kuzimana vyinshi, aramwegera aramubwira ati mugenzi, ntibikubabaje yuko mwene mama yantereranye ibikorwa? Nuko mubarira mfashe. Mu yandi majambo, Yesu niba uri kurigisha ubwami bw'Imana, nuhindure gatoyi ushiremo ubutumwa buvuga sur la responsabilité. Nuhindure gatoyi ushiremo ubutumwa buvuga ngo mukwe gufashanya hagati yanyu, mukwe gutekera abashitsi neza. Haleluya. Umwami Yesu aramwishura ati Marita, Marita, uriganyira wigora muri byinshi, ariko ibikwiye rwose ni kimwe. Haleluya. Ibikwiye ni kimwe. Wabundi baba Isirayeli yabishuye igikorwa gikenewe ni kimwe. Aje kubwira Marita ibikenewe ni kimwe, kuko Mariya yahisemo umugabane mwiza kandi atazokwakwa. Imana ishimwe cyane. Reka twiro presente gatoyi iyi histoire tugerageze turaba, kuko aba bagore uko ari babiri cyangwa aba bakobwa uko ari babiri barepresenta ishengero uyu munsi, mentalite ziriyo, ivyiyumviro dufise. Hariyo ishengero rya Marita, hakaba n'ishengero rya Mariya. Ishengero rya Marita rimeze gute? Ndagomba kubabwira ishengero rya Marita rirakunda Yesu cyane. Ishengero rya Mariya naryo rirakunda Yesu cyane. Ishengero rya Marita riraryoherwa cyane kubona Yesu aje. Ishengero rya Mariya riraryoherwa naryo cyane kubona Yesu aje. Ishengero rya Marita ritahura ko Yesu yaje kugira ngo bagire icyo bamukorera. Ishengero rya Mariya batahura yuko Yesu yaje kugira agire icyo abakorera, kuko yavuze ngo sinaje ngo munkorere, ariko naje ngo ndabakorere.
Ishengero rya Mariya ryatahuye ngo ijuru ryamanutse kudukorera. Ishengero rya Marita ritahura ngo ijuru ryamanutse ngo turikorere. Uvyumve? Ishengero rya Marita riko ryereka Yesu ko rimukunda. Ishengero rya Mariya rigomba kwakira uko Yesu abakunda. Haleluya. Sinzi ko mwumva. Ishengero rya Marita ariko ariruka mu masafuriya. Ishengero rya Mariya umva, ishengero rya Marita ryiruka mu masafuriya n'ibindi rikaza uko riki imbere ya Yesu niko icuya gikoroka. Ishengero rya Mariya uko ryicara imbere ya Yesu niko fresher yongerekana. Ishengero rya Marita niko ririko rakora hirya no hino. Ishengero rya Marita rigeze ahantu ribwira Yesu riti ndarushe. Ishengero rya Mariya rivuga ngo abizigira Uhoraho biyobora mu nkombe z'insha. Imisore yonakwicako ikikubita hasi, ariko abizigira Uhoraho biyobora mu nkombe z'insha. Bariruka ntibagwa, baguruka hibukuma. Bwana sifiwe sana. Ishengero rya Marita birashamura ishengero rya Mariya. Haleluya. Birashamurira cyane. Haleluya. Haleluya. Bene data, iyo uri kurakora mu mubiri mu nkomezi zawe, ikintu cyama kivamo nuko havamo frustration, ukubabara. Kenshi ugaca utangura kubabarira n'abantu bari ngaho umega baricaye. Mu Mana kubera iki bajya bariko barahezagirwa, kubera iki bajya abantu biriko birakunda. Mana kubera iki bajya bafise bijya. Mana kubera iki bajya ntibavyuka saa 9 y'ijoro nkanje, ntibisonzesha nkanje, ntibakora ibi nkanje. Ndagomba kubabwira ijambo ry'Imana yavuga ngo nimurabe so wo mwijoro agwishiriza imvura ababi n'abeza, atanga izuba ku babi n'abeza. Ijambo ry'Imana rikavuga ngo nimurabe inyoni zo mwishamba ntizibiba ntizimbura, ngo ariko so wo mwijoro arazigaburira. Wumve ntiyavuze ngo se wazo, bose wizo nyoni arazigaburira. Oya, yavuze so wanyu aragaburira inyoni atari abana biwe. Akomye plus forte raison. Bwana sifiwe sana. Abana biwe. Ishengero rya Mariya riricaye. Ishengero rya Mariya iyo riraje umenga ntaho ririko rirava, ntaho ririko riraja. Ishengero rya Mariya iyo riraje umenga uriko uravuga ngo ngo mwibagiye yuko turi mu ngwano yo mu buryo bw'impwemu. Ishengero rya Mariya iyo riraje hari kuvuga ngo ngo mwibaze ko ibintu bizokwikora. Ishengero rya Mariya iyo riraje ragutera ishavu ukavuga ngo aba bantu ntibazi umwami bakorera, ariko bazi umwami bakorera. Ninde yizera muri bwabwe ko Yesu azokwama ari mukuru? Principe yatanze umukuru yamagaragara mu gukorera abantu. Ko azokwama ari mukuru azokwama gukorera. Ikimenyesho afise inkovu zigaragaza ukwitanga ku buzima bwawe, zizokwama ibintu bidashira. Marita arababara ashavuye, arenze gushavurira Mariya, ashavurira na Yesu. Yesu ntacyo bikubwiye. Yesu uri sensible ntugikorwako. Yesu ntacyo bikubwiye yuko sister yiceye vraiment à son âge. Hako yitwota sa jeunesse mwakore azokora byari. Reka ndababwira dusome mu vyakoze n'imwe kigabane cya 10. Ndazi kenshi abakunda kwiyumvira kw'ishengero rya Marita ubu batanguye kunshira imanza. Turivye none ariko aravuga ngo twicare. Umva uri karabibabwira ariko arakora. Amen. Sindi ko ndakora. Reka dusome 17 Actes des Apôtres. Cyakoze n'imwe mu kigabane cya 17. Rero ku murongo wa 74 yose iyo kuko ari umwami w'ijuru n'isi ntiba mu nsengero zubatswe n'amaboko, kandi ntikorerwa n'amaboko y'abantu nk'uri nica Kenya. Biro ari hafi yawe uti dusoma bimwe. Ndabisubiremo. Kandi ntikorerwa n'amaboko y'abantu nk'uri nica Kenya, kuko ariyo yahaye bose ubugingo no guhumeka niki n'ibindi byose.
Haleluya, haleluya, haleluya. Bene data, nagomba kubibutsa Imana dusenga iyo ariyo. Imana dusenga ni Imana iri souverain. Souverain bisigura iki? Bisigura ngo ntawe ikeneye kugira ngo yikwize, irikwiye ubwayo, ntigukeneye kugira ngo ibe Imana. Hari abantu rimwe na rimwe bibaza yuko iyo turiko turayitazira Imana mwijura hiri tukavuga ngo tumushize hejuru yukacakiruku ngo mbere ngo nibiki bibaye mu mirimo y'efame barakudugije. Oya, hari abantu rimwe na rimwe bibaza ngo iyo yakoze igitangaza iri muri ijuru iba yarushe, abamarayika batangiye gutazira ikababwira stop stop stop, ije gukorera igitangaza Olivier. Uyu munsi hari wanje haba massage. Nabibaza ko Imana ikivuga ngo hari wanje haba massage. Oya, ni Imana ikomeye. Bene data mumva, harya mbona nibaza yuko iyi Imana tuyitazire rimwe na rimwe tukayibwira ngo Mana ndagushima kuri bijya wakoze. Nibaze ko ari igitangara kivuga ngo mbere akoze iki, kuko kugira neza biri muri nature yayo, ni bisanzwe, nta gishasi bikoze, ni kwimeze, nta ngufu yongereze kugira ibikore, nta n'izagabanutse. Haleluya. Ndagomba kukwigisha ngo Imana bakubwiye si Imana wowe umetiza mu masengesho, mu kwisonzesha, mu gutanga n'ibindi. Oya, ni Imana ikumetrije. Hari igihe umenya Imana yacu twarayifashe ni televiziyo, dufise telekomande ugaca ufitena kuri tushe louange ikakikora. Haleluya. Kugira ugira muri speed ugaca ufitenda kwisonzesha uti ya bishirinyaruka. Haleluya. Kuvyimana ikirakora. Naho natangaye kenshi habona abantu iyo bahagaze ngabo ariko barashinga intara. Imana ishimwe cyane. Iyo ariko arashinga intara ari ikintu cy'amakinyica cyane. Abantu bose iyo bashize intara kenshi imisi yose abanza kukubwira akantu yakoze imbere yuko yishuka. Ngo muri iyo period nararondeye Imana. Haleluya. Ngo muri ivyo bihe nari mpejeje 3 jours. Oya, zo nizirakomera seke ngwicuru kamere ngo bigezaho gwicuru nigikabusha. Bene da, Imana uzi n'into iyo nzi, iyo Bibiliya ivuga minimisha minini kose irengeye uko vyumva, zarenze uko bakumbwiye. Bwana asifiwe sana. Amen. 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 Murasoma igitabo cya Yobu harimo amasagesse, aravuga amakreasi, akavuga ibintu vya grave. Hama vers la fin y'icyo gitabo ijambo ry'Imana ratwereka ngo Imana imiyeretse Yobu cyaravuga ngo Mana ngo pardon, mbabarira kuvyo navuze byose, erega nari narumvise ibyawe, ariko uyu munsi amaso yanjye yakwiboneye. Nicho kituma naravuze byose. Bwana asifiwe sana. Amen. Umva, n'umwami w'abami, iyo avuze biraba, iyo ategetse birakoreka. Amen. Haleluya. Ndatari cyane twavuga gukoresha kera turiko turavuga ngo ubu rero barageze yuko dufatana n'Imana mu mashati ngo mpaki bikoze. Bene data, ishati yiwe irusha ijuru ubunini woyifatira. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Nguyu munsi bose ndamurekura atamezagiye. Umva, ofete niwe dufashe kugira ngo umurekure. Ni nakana gato kariko gacana na papa bariko baragenda bajamuka kamufasha ukunye bariko baragenda umuntu abiraza kuvuga ngo kiki mukaja kana ngo mama we ukarafasha ujya muvye. Oya ndo gafashe. Haleluya. Amen. Amen. Bene data, hari ndimo dora turirimba tugashimikira cyane ngo sinzoguheba iyo tugeze hajya naba nayihindukije nkavuga n'iconzi ntuzopera.
cyane kangahe ndabivamo. Haleluya. Ni kangahe mvuga ndarusha, ni kangahe mvuga ngo ndihebuye, ni kangahe mvuga ndi Imana ningeze ahantu, ariko turacabiri. Bwana sifa sana. Ndagomba gusubira kukwibutsa Imana yawe irahambaye cyane, ni Imana ikomeye cyane, ni Imana ihebuje, ni Imana y'ububasha, ni Imana y'ubushobozi. Haleluya. Umunsi umwe abanyisirayeli bariko barishima ngo bahora bayishira ibimazi, bahora bayishira ibimasa. Umunsi umwe yavuze ngo mbega ngo iyaba nkeneye inka, iyaba nkeneye ikimazi, norinda kubikumenyesha. Mbega imikuku yose iri ku misozi si yanje. Amen. Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Reka ndabatitaze gatoye ariko amen. Umukunzi w'Umunyamurabyemerera byose. Amen. Isize umuntu yerekambira ngo urivye gurika nakubwire ngo hari ububasha mu masengesho. Sanamubwira nti nta bubasha na bumwe mu masengesho. Ambwira ngo urivye ngo haraguye. Ndamubwira nti bikubera iki? Ambwira ngo wowe ni wizera yuko hari ububasha budasanzwe mu masengesho. Sanamubwira nti ico nizera hari ububasha budasanzwe mu Mana. Hama cyaravuga ngo Kwiko ngitsidafite wariko tendizera yuko ububasha ngo hari no ububasha budasanzwe mu masengesho. None mujya kugaragara mu masengesho n'ubw'Imana cyane ubw'amasengesho. Amen. Acarambwira ngo yakamene ngo n'ubw'Imana, none tuvuge ko ari ubw'amasengesho cyangwa ari ubw'Imana. Sandamubaza nti amasengesho ugira atishugwa. Acarambwira ati namubwira nti ntavyo hora yishyura utasavye, ntavyo hora ikora utasenze. Munyeshure reka nshobora kuba ndiko ndavuga ibitari vyo. Ntavyo hora ikora mu buzima bwawe